Yer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 e ingo murabe yer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 e ingo murabe haha ibyo utamenye rero bishasha ngo Akesdan ni mwene wabo na Big Fizzo. Okay, ndasubiye rero kubara musancuti namwe bagenzi ba Ashley TV. Nongera kandi ndabakeza, nongera kandi ndabibusa uwo wese yihaye akaryo ko gukora subscribe kuri channel yacu ya Ashley TV. Ubu rero tukatugiye kubazanira agakuru novuga yuko kakiri mu gikarato, agakuru kameze neza, agakuru kakiri gashasha cyane gose. Ako gakuru rero si akandi ni agakuru ka Akesdan hamwe na Big Fizzo. Ire nkuru rero sinzi yuko nawe yoba yakuguye wowe utarayironka canke wowe wayironse bivanye naho uherereye. Nizere yuko ino nkuru na handi hantu wari bugayumve usibye kuri Ashley TV. Muri ivyo rero tukaba rero twarabemereye yuko natwebwe tugiye kuza turabahereza inkuru ziba zicyororoye, inkuru ziba zikiri nshasha. Kuri ubwo rero gumana na jewe Ali kuri MIC ndiko ndagerageza kuguha amakuru anonosoye neza. Kuri ubwo rero inkuru rero ihari si yindi ni inkuru ya Akesdan ahejeje guposta ubu nyene mu minota itarenze 3. Iyo nkuru ikabivuga yuko Akesdan yoba ari mu muryango wa Big Fizzo. Tukaba rero twari dusanzwe tumenyereye Big Fizzo umuryango wiwe na cyane cyane mu bisanira biri mu baririmbyi harimwo uwo twokwita nka Ellis Boy, Uncle Crazy n'abandi. Mugabo Akesdan ntitwari bwigere twumva no munsi waremwe. Banza rero untunge ndagusavye untiza amatwi ndagusomere bimwe uyu muririmbyi Akesdan asanzwe abikora neza ngaha mu gisagara cyacu ca Bujumbura, mbese no mu gihugu cyose cy'u Burundi, mbese no mu mahanga akaba yaramaze kuba icyamamare. Uyu Akesdan yanditse rero kuri stati yiwe ahejeje gushira ko mu minota mikeya cyane, aho yanditse avuga ati mon grand, ubwo vyukuri ivyo wambwiye uwo munsi nivyo. Arashira ku du point tubiri twakabaza utumenyeso two kubaza tugera kuri tubiri. Biboneka yuko ivyo Big Fizzo yoba yarahejeje kumubwira twebwe tutamenye gushika kuri no saha, Akesdan biboneka yuko atabitahura neza. Yabandanije rero avuga ati abavyeyi bacu boba bavukana vy'ukuri. Nizere yuko nawe wabuguye mu gahundwe nkuko na jewe nguye mu gahundwe, kuko iyi ni inkuru nshasha, ni exclusive, abantu benshi tutarisanzwe tumenyereye canke tutari tuzi. Arabandanya kandi avuga bati canke basi boba bafana iki, n'utumenyeso twinshi two kubaza. Arabandanya rero avuga bati je kugera uwo mwanya sindasobanukirwa. Ibi abantu benshi ntavyo baza gutahura, ariko ntibitangaje kuko naje ntavyo ntahura kugera uwo mwanya. Je mutama mukuru wa papa yarigeze kubimbwira, ariko nkibaza ngo aba ashaka kuntera inkuru gusa. Biboneka yuko mutama mukuru wa Akesdan ariwe mukuru wa papa wiwe yaramubwira yuko boba bava mu miryango imwe na Big Fizzo, na cancanya hariya iwabo imakamba, yuko yazara bimubwira, ariko mugabo Akesdan wewe agatahura yuko zoba zari inkuru gusa. Akesdan akabandanya avuga bati mu nyuma amaze kubona ko ntamwizera yambwiye ngo nze kubikubaza wewe, no kuvuga abibaze Big Fizzo. Iyi ni message canke stati yoba yari yandise kugira ngo nkumbure na cyane cyane yoba yayerekeza kwa Big Fizzo. Nubundi rero arabandanya kandi Akesdan avuga bati none natangaye umbwiye ngo je nawe abavyeyi ni bamwe.
no kuvuga yuko yatangaye gose Akesdan yumvise Big Fizzo ariwe Mugani Desire avuga yuko abavyeyi biwe, no kuvuga abavyeyi ba Akesdan hamwe n'abavyeyi ba Big Fizzo ati ni bamwe mu ncamake, ni bimwe bavuga yuko mamu dogo na mamu kubwa. Biboneke yuko rero aba bantu the brothers n'abavukanyi, no kuvuga ni mukuru na mutoyi. Akesdan ubundi aracabandanya avuga, je nama mbona abana bose bo mu muryango bahereye mu bijanye na music, kumbe nivyo muri famille. Oh my god, abavyeyi murakwiye kuza muraganiriza abana banyu bakamenya vyinshi ku bijanye n'umuryango wanyu. Murumva rero yuko Akesdan afise agabonge kenshi kubona iki gihe cyose basanzwe bari muri industry imwe, mugabo badatahura, bataramenya yuko baza bava mu muryango umwe. Akesdan ubundi aracabandanya inkuru, ndacabandanya ivyo yanditse kuri status yiwe, na avuga ati rero bitabaye uko n'ayahandi hoho tuzosanga turiko dutwarana na bashiki bacu canke bavyara bacu. Urumva yuko ari ngorane idasanzwe. Niho rero arabandanya kandi yandika avuga my big bro, reka nsabe big sorry kubwi impanuro nyinshi wambwiye nkirengagiza, but right now ndatahuye n'impamvu ukunze kunyitaho amaraso n'ikindi kintu, wubahwe n'umutambukanyi wawe. Twizere rero yuko mwese mwashimishijwe na kano gakuru. Murumva yuko ari vyinshi Akesdan yagerageje kubwirwa na mukuru wiwe ariwe Big Fizzo, ariko mugabo atashoboye kutwandikira vyose kuri stati. Mugabo twebwe nka Ashali TV tukaba tugiye kurondera amakuru yimbitse kuri ino status ya Akesdan, ni tumenye neza yuko ivyo yandise mbega yoba yavyandise abikuye ku mutima canke koba ari kakantu basanzwe bategura, kakantu bita base yoba yashase gukora. Ariko mugabo je ngerageje kuraba neza uko yavyandise, byaboneka yuko atari amajambo ariko arava ku giti hejuru, ahubwo vyaboneka neza yuko ari amajambo ariko arava mu mutima wiwe bwite. So rero gumana na jewe Ali kuri MIC, hama nongera kandi ndakwifuriza amahoro n'umugisha bibe kuri wewe wafasha kanya kadasanzwe kugira ngo ushobore kunyumviriza, kugira ngo ndagushikirize ino nkuru iri exclusive, ino nkuru ikiri nshasha atahandi hantu na hamwe iraca kiretse kuri Ashali TV. So turabakunda cyane mwese aho muherereye, hama mugubwa amahoro. Wewe rero utari bwakore subscribe kuri channel yacu, gerageza uyikore, hanyuma kino kiganiro ugerageze kugihereza abandi bantu bose kugira ngo bashobore kumva utunaturiya muri industry yiwacu. So my name is Ali, bye bye, ciao ciao.